mariage ni ihuriro cy'abantu babiri badasangiye ibitsina kugira ngo bagire ico bita urugo ruzovamwo abazokora nk'ivyo bakoze. Yego. Ariko hambavu yaho n'abashobora guhura bakagira mariage tabadahuje ibitsina bahuje ibitsina. Izo si mariage, je ntiyita mariage. Iyo babwita ubushenzi n'ubuhimbiri. Ni ibintu no hava nibaza ko ari benshi babwita ngo n'ububwa. Mugabo rero nibaza yuko ugiye kuraba nk'igitabo cya Bibiliya kiravuga neza ibihano biba kuri abo bantu. Ese undi kubana nk'umugabo ibaze nka papa utamukora asubana n'undi rugabo rufise ivyano ugasavuye ku madini hanyuma hakaza n'inzitizi y'ubutunzi ugasanga barakwankiye ko twara umukobwa runaka ngo yaba ntaco bafise cyangwa umukobwa akamanye ntawaje kurongwa ku muhungu ngo ntaco bafise. Hanyuma ikindi naco ni kibazo kijanye n'amanivo ama classe sociale. Ushobora gusanga umuntu umugabo ntiyize ego mugabo akaba afise mu mutwe akaba yishekera ko azotwara umukobwa yize iwabo akamwankira ko adashaka kugenda ku muntu atize. Ibi byose birabaho. Hanyuma indi nzitizi zimaze kubona kenshi n'amadini. Wabonye atari yo nzira kuri wewe mwo mwanya mwico gihe biravana. Nako ndaba experience hose bwira ndabingena bimeze. Ubundi ikintu cyari cyatumye mu mizirima ndakunda abakobwa ba mizirimane. Barubaha kandi baraciye bugufi cyane. Ikirenze nako benshi barazi guteka. Ikindi naco nagiye kubona mu nyuma mw'iyi minsi nta bagore bamizimane bitwarira abagabo muri sentare barigisha barafata aho kantu karimpo yego aba usanga bagenda bari kwa muri za enapo ntagira ibavu zosanga kwihangana rero niko kuza imbere. Hanyuma muri uko kwihangana kwawe ugaca umenya n'ingene umufata. Umugabo aja mu bandi bagore wongereje kumwubaha bigenda biragabanuka. Ukongereza kumwubaha bigenda biragabanuka. Urumva ashobora kuguha nk'ubu nka ratio y'ibihumbi 10. Wowe ukiyaranja ugakoresha ibihumbi n'ivya bitatu ukabibika. Akazana ibukeye ibindi ibihumbi 10. No kuvuga ugakoresha ibihumbi n'ibindi ukayabika. Bukeye ibindi 10. No kuvuga umaze gukwiza ibihumbi 9 babitse. Mu bya ibihumbi 9 basevinze nuko urashobora gukoresha bibiri vy'amayinite cyangwa utundi tuntu pembeni gutya. Hanyuma no kuvuga rero ko ubundi munsi ukurikira ukambwira turazi gasheri uno musi ntusigerasyo. Kuko burya cagena akoresheje ibihumbi n'ibicagena n'ibihumbi naho nakoresha ibi hari hayo mfise nasigaranye muri aya naziganije muri yandi wampaye. Urazi umugore wese ubwira ikintu nk'icyo ikaje ataragura parcelle. Iyo bose ikintu nk'icyo ufite umugabo w'umusambanyi nta ndwa basigaje mu kuja guhera mu bagore. Ibintu ni bitatu bishobora gutuma umuntu anezerwa harimo kugira umuryango, kugira amafaranga ndetse no kugira amagara meza. Twebwe amagara meza turayafise. Twishimiye kamwe ndi kuba tubafise nk'umuryango wagutse. Mwebwe mwese mukurikirana Utamu Podcast. Uri mu Burundi, uri mu makungu, no kuvuga ku migabane 5 yose igize inosi. Turagushimira cyane ko warafashe aka kanya ukazura dukurikirana ukaburi kurakurikirana kino kiganiro cacu cyo kuri uno munsi. Muri studio turimwo ni studio idasanzwe ni Ugo Group turimwo ni studio iri ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndaza kubabwira ibyayo mu nyuma ariko uyu munsi nishimiye kwakira umutumire muri Utamu Podcast kugira ngo shobore kuganira namwe kugira adasanzwe aza kutuyagira ku bitandukanye. Reka kumbure imbere ko ngira kure banze ndamwakire muri Utamu Podcast. Bamwita Renine Mana ariyo ndaguha ikaze kuri Utamu Podcast. Renine uraho umeze neza? Meze neza. Yego hama n'abakunzi ba Utamu izere ko meze neza. Yego je nanye ndashima Imana gusa akabaza kwihanganira gakorora hari gace muri mweri. Ni biologique nibaza katakibaza. Ntaco bitwaye. Yego bose barakorora. Bose barakorora. Nibishikira gose. Yego. Renine Mana ariyo n'umuntu w'umugabo benshi baramuzi mugabo azwi no ku bintu by'urukundo cyane. Renine Mana ariyo muri rusange nk'umuntu akubonye no munsi cyangwa isakumvise nkomase nk'umunota umwe uva Mana Renine Mana ariyo ninde? Renine Mana ariyo n'umupapa w'abana babiri b'abasore. Hanyuma akaba n'umesha makuru usesanguzi yigenga mu bijyanye n'ivyingo n'imiryango hamwe n'urukundo hagati y'abatarubakana. Yego haba umudandaza aba umurimi haba n'umworozi usange. Amakuru ufise na restaurant burya ngo biriko birakomera ibyayo ngo bimeze neza muri iyi minsi. Ntangiragora ariko biriko biraza ni sawa ndashima Imana. Yego jemba mbona bigenda neza. Bigenda neza. Hampande yaho nkaba n'umuvuga butumwa byose birakunda. Nabonye indirimbo iherutse gusohoka ari muri mpwemu kabisa. Nibaza kizokurikira uzoyikorera muri Ugo Media uko biri kose ngaha twicaye. Yego kuko naraga n'Imana yuko hari aho yigeze kunkura. Ndayisezerana yuko igihe cyose nzoba nkishoboye nzoyivugira. Yego.
Nubu rero Nine Mana ariyo twakiriye muri Utamu Podcast. Nine Mana ariyo no munsi dufise murumva ko ari umu expert mu by'inkundo mu byingo n'imiryango. Byose. Reka mpere ngaho rero Nine Mana ariyo. Kugira habeho urugo canke se urugo rubaho rugirwa n'abantu babiri nico bita mariage. Mariage rero niyo tugiye kuganira ko mariage muri rusangi uyitwagurire kuko uko bahanura kuko bahuye bakagira ikiyo bagahura iki kitwa mariage. Yego. Ese mariage kubgawe ni iki nk'umuhinga? Mariage ni ihuriro cy'abantu babiri badasangiye ibitsina kugira ngo bagire ico bita urugo ruzovamwo abazokora nk'ivyo bakoze. Yego. Ariko hambavu yaho n'abashobora guhura bakagira mariage tabadahuje ibitsina bahuje ibitsina. Izo si mariage cyane bayita mariage iyo babwita ubushenzi n'ubuhimbiri ni ibintu no hamva nibaza ko ari benshi babwita ngo n'ububwa mugabo rero nibaza yuko ugiye kuraba nk'igitabo cya Bibiliya kiravuga neza ibihano biba kuri abo bantu ese undi kubana nk'umugabo ibaze nka papa utamukora asubana n'undi rugabo rufise ivyano ugasanga muri ko wije yagwateguye nk'umubiri ruvyibushe kundusha gusa amaboko ugaca ukubita umuntu wumva bisobanutse kweli oya ngira ngo n'umunezero wogabanuka burimo rero gushishana mu bwego byo binashisha kweli yego mariage rero nicyo nuguhura ko abantu babiri batandukanye badahuje ibitsina yego hanyuma bakanahezegwa bakavyara bazohava bakora na urugo reka unyemere tugarire kuri mariage moderne canke se kuri izimanza kuri uku guhura ubugeni bwa kino gihe ubugeni bwa kino gihe ububona mu yihe sura wewe ufatiye kubonda reka dufate mu kino kijana cya 21 cyane cyane ubugeni bwa kino gihe je ndabugereranya na anniversaire ndabugeranya n'imanza zisanzwe zindi zo kwiryohera zo kwinezereza kubera ko abenshi bagenda kubikora batigishijwe kuja muri anniversaire nta nyigisho ukenera mugabo no munsi vraiment ugiye kuraba mariage ariko ziraba nico gituma zigenda zirasambuka kuko ngunda kuvuga ati urugo mu bisanzwe ni babiri bamaze kuba babiri rero urashobora kuba uri umugabo mugabo ugasanga ntuzi inshingano zawe ushobora kuba uri umugore mugabo ugasanga ntuzi inshingano zawe ibi rero no kuvuga yuko umwe muri mwebwe ari wazi inshingano ziwe undi atavyazi birasamuka kuko urugo rugirwa n'abantu babiri yego muri rusange rero je mbona amengo ni nka anniversaire bagiyemo ugiye kuraba n'ibirori biteguriza mariage iyo bari ngo vya bride shower kibazo ni kibazo imbere ko mariage habaho ugushimana kw'abantu babiri reka kumbure karagaciyemwo mariage iziba mu kino giko zimeze ese umuntu yohitamo gute uwo barushinga kugira ngo kumbure izobe mariage nk'iyo twabonye aho hambere hahise imbere y'ikinjana cya 21 amahitamo y'umuntu mushobora kuzobana ni ibintu bitatu ubwa mbere no kubanza kuraba ahantu muhuriye aho muhuriye ni hehe mwahujwe n'iki la fondation hanyuma mu kubandanya urwo rukundo mugiyemo muri donc fiançailles muri ko mwitwara gute hari abantu benshi usanga bamaze kugera muri fiançailles bumva umengo bamaze kugera kure bagomba bagire mariage bakumva umengo ntivyopfa warize yuko ari abantu ingo zisambuka kandi baramaze kubona umuntu wabo hasigaye nk'imisi 2 bagire mariage cyane je sinotinya kurekura kweri ngende imisi 2 none kumenga umuntu baragipanze mu bintu byose urashobora kubipanga n'ivyo mugabo ugasanga kumbure wewe wase kubireka hakiri kare mugabo bikazoza kugutuntuza mu nyuma wamaze kumushikana kubera ko abashakashatsi no bavuga ati ni byiza kwahukana mu rukundo gusumba kwahukana mu rugo mutarabana bikomere ntibingana kubwawe rero ubwo umuntu yoko bishika uko muze muvane mwaramaze kubana byiza mwopana hakiri kare mwana atari bukure yo hakiri kare atari bukure yo hakiri kare anyway reka ngere kuri ako kantu rero nta obstacle ubona zirimwo kugira ngo umuntu ashobore guhura n'uwo yikundira kuvuga ati jewe niwe nkunda mwubasanga habayeho mwinzitiza ego ni nyinshi cyane ariko hakuru ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu ubwa mbere ahitamwo nabi hari ico bita ibishobisho mu bisanzwe ugomba kuja kuba ku rugo bavuga ko ari projet de mariage uvuga n'umugambi yego iyo ikintu kimaze kujamo ikintu bita umugambi sinzi ko umva ko harimo ikintu bita amafaranga no kuvuga ngo uno muntu ugiye guhitamwo no kubanza kuraba mbega uno muntu mugiye kubana ninde ese karafise ngaha umutwe byiza imbere yo kubanza kuraba poitrine yiwe imbere yo kuraba taye n'ibisusu vyiwe byari byiza kubanza kuraba mu bwonko bwiwe hapanze gute kuko ushobora kumujyana ugasanga ejo isaha ndetse biraba wewe no kuvuga akantu kose kabaye ni wewe byose ni wewe uno muntu ntachazoza kugufasha nivyo biri yatubwira ngo yuko ngo abagore bazojya barushe mugabe inyigisho twenda turanka avuga yuko amasa yake natagiye mu rutaro birasaba ko umugabo arondera kama n'umugore akarondera amabaguriza hagati ugiye kura ubuzima bwa kino gihe inzitizi ya mbere nuko abantu batwagwa ari bishobisho ntibaraye mu mutwe w'abantu
hama ikigira kabiri ni ikibazo kijanye nuko abantu ashobora kugira ikibazo cy'umuryango. Umuryango urashobora kumwankira umuntu yakunze bivuye ku madini, hanyuma hakaza n'inzitizi y'ubutunzi, ugasanga barakwankiye ko utwara umukobwa runaka ngo ntacyo bafise, cyangwa umukobwa akamwankiye ko wajya kurongwa ku muhungu ngo ntacyo bafise. Hanyuma ikindi naco ni ikibazo kijanye n'amanivo, ama classe sociale. Ushobora gusanga umuntu umugabo ntiyize ego mugabo akaba afise mu mutwe akaba yishekera ko azotwara umukobwa yize, iwabo akamwankira ko adashobora kugenda ku muntu atize. Ibi byose birabaho. Hanyuma indi nzitizi zimaze kubona kenshi na madini. Hari amadini ivyo nanje vyarambaye ko vraiment umukobwa nagomba gutwara baramunyankiye, kuri eglise wabo baramwankiye kwaza kwabana nawe gusenga iwabo. Hama je narabaye mu Islam mwanya imyaka ishika kuri 5 imbere yuko njya mu ivyo bakizwa. N'ubu bwanwa mbona nyene ukisuna uracari fise ko atagufise none ubundi aje ushobora kuba ubwarase kuva ko mva mu bwana. Oya suna y'ubwanwa natanguye kugira kuhokera je mfise isura nk'izaba bebe, ndafise yota baby face ndasenga Imana ati vero muzondo wose ubwanwa wabase abantu bazoza baransuzugura ko asanga n'utwana tuza turanyidumba ko ngo urumva ikini biragoye. Rero no kuvuga hampande yaho ibi by'amadini byo bireze ngo nakadasengera iwacu ngo ntivyokunda, nakadasengera iwacu ngo nawe wanyuraze ko bihari bemera ko umukobwa agenda kurogwa ku mukafiri biragoye. Cyo ndakize biragoye. Hanyuma no kuvuga ngo sivyo gusa ni byinshi, hariho n'abantu ushobora gusanga nk'ubu ashobora kuvuga ati jewe nakana naramukunze ego mugapanga mugaplanifya mugabo ugasanga izindi zitizi nuko hashobora kuza uwundi muntu agusumba twikora nko ku mafaranga aho bamubwira ubwenge ugasanga aragiye. Rero no kuvuga yuko ibi byose biva ku bana b'abakobwa batagiye barigishwa, n'abahungu ntibariko barigishwa no munsi ubwo ugasanga rero abantu bakora kujya kwa abakozi bo mu nzu, abakozi bo ugasanga bobo iyo awuhembwa 50 akaronka umuhaso wa santimire ntaraba ngo boss we barahuza ngo amaranyinga ikiringo kingana kinini yacagiye. Uno musuza gusanga nagera mu rugo yumvise umuntu afise amafaranga urugara utakiruka yibutse kuri amafaranga. Ikimbabaza ni kimwe nuko bagenda ugasanga baranayabuze cyayo banayaronka bakajya umwanya muto narambi. Abaro no kuvuga ngo babagiye mu byo bita babagiye kubwo gushaka byabishobisho navuga bwo gushaka umugabo cyangwa gushaka umugore, ntibari bagiye kubera ko bari bakeneye ko gushaka no gukenera biratandukanye. Bari bashatse umugore muri uwo mwanya, uyu mwanya ntabwo bashaka bagiye cyabari ari uwo bakeneye. Kuvuga icyo ukeneye urakironka, kandi icyo ukeneye no kuvuga yuko niyo kirose urakibungabunga urakivana mugari icyo washaka ukironse nko kwikumusonga cugenda. Ubwo ari nk'umukobwa yikuye umusonga inyuma y'imyaka 2 ukazomva haje uwundi muntu acavuga ati genda bivuye ngo bino bintu sivyo nari nkeneye ahubwo nibyo nashaka mujya mwanya kandi imyaka 2 irahagije numva nabihimbye. Iki naco no kwihangana ko araheze mu bantu, kwizera no kwizerana byaraheze. Ubu no kuvuga yuko ubumengo no gucungacungana biragoye ko umukobwa ashobora gutekana adafashe kuri telefone y'umuhungu we ngo arabe vyanditsemwo. Biragoye ko umuhungu azotekana adafashe telefone y'umukobwa bakundana ngo arabe burya no mu rugo bikabandanya gutyo nyene, ugasanga rero biko bikwega induru. Muri make rero ni kenshi ama obstacle akunda kubayo, ugasanga aribyo biratumye urugo rwakagombye kubaho ntirubayeho. Yego ni giki nk'impanuro utanga kuri abo basore mwa kino gihe batarashaka nawo bakobwa batarashakwa batarubaka izabo kugira ngo bahitemwe abakunzi nkawo ubona wo hakwiye iki ku musore duhere ku mukobwa kuko igihugu cyacu cyashize nabigeme imbere? Umukobwa icyambere no gusenga cyane Imana. Kono nega abantu basenze nabonye bari beshi hari usanga menga hari umuntu ashobora gusenga ugasanga ariko kwishurwa biratevye. Arashobora gusenga nabi. Aho dogiraho nyene ashobora gusenga nabi kuko iyo wasenze neza ugakora ibikenewe. Ivyo byo kuvuga ngo je nakunda gupinga ari yaje barivuga ngo ivy'Imana ngo bijya barambije ngo barambiwe bacomotse. Baki mu gihe wumva ko wewe ubwawe uri kurasaba kandi Imana iri kumwe nawe igutevya kubera iki. Iryo jambo ryo gatumye abantu benshi bazo baragenda mu bapfumu ngo bagiye kurondera ngo abagabo. Je hari abantu nagiye numva ngo kugira ngo ronke umugabo wenda kuja mu bapfumu kandi rero nagenda ndababwiza ukuri. Sindi umuvugishwa mugabo ngiye gukurikiza analize ziwanje abantu benshi bagiye baranka abagabo cyangwa banasabwa biciye mu bapfumu ntibarambana. Basha wa muntu aravamo umwe yagenda ku bapfumu arikura mu bunyene bwiwe. Hanyuma yo kuvuga ko kuri uko gusenga ni jambo ry'Imana riri mu
sinzi ko kuri utamu ibyo muri Bibiliya muravye nta kibazo na ubundi Bible je ndayemera ndemera Injili ndemera Taurate ndemera Quran ibitabo byose byeranda je ndabyemera kandi Bible mu bitabo byeranda rimwe yego haya nuko rero kuvuga ko ariho ijambo muri Bible nabonye ubundi nanjye ndayisoma ubwa mbere nk'igitabo hama mu nyuma nkagisoma nk'igitabo cejejwe nyene kubera ko nagiye gusanga abantu benshi ndayisoma burya Bible gose ni vyiza kuko abantu benshi bagiye kugira kwandika ibitabo ugiye kuraba burya byinshi batoye inspiration kuri Bible hariho ahantu hari muri Yohana 15 ku murongo w'indwi avuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe musabe ico mushaka cyose kirababera kuno babisigura ngo bavuga ngo barateba n'abantu baba bariko barasenga bafite agasembwa muri bo kuko birasaba ko ubwambere ufata umwanya ukiyeza ukagenda ukatura hanyuma ugafata umwanya wo kwisonzesha ubundi ikintu gituma wegera Imana neza cyane gusumba ibindi no kwisonzesha urabimenyereza Ramazani ukisonzesha kuko mu gihe uba wisonzesheje Imana muvugana direct vraiment je navyibuka ko muri mwezi Ramazani mama wanje no mupanekoti mugo yarampanura akambwira ati burya ko urinze ufata akanya ko gufunga no bwuru mu mizirima umenye ko Imana ikumva uprofite rero usaba ico ushaka kandi ndabona nishikwa n'ingoga nawe wafashe ingingo yo kubivamwo wabonye atari yo nzira kuri wewe mwo mwanya mwico gihe biravana nako ndaraba experience hose ubwira ndamwe na bimeze ubundi je ikintu cyari cyatumenye mu mizirima ndakunda abakobwa ba mizirimane barubaha kandi baraciye bugufi cyane ikirenze nako benshi barazi guteka ikindi naco uzo nagiye kubona mu nyuma muri iyi minsi nta bagore bamizimane bitwarira abagabo muri sentare barigisha barafata aho kanu karimwe yego aba usanga bagenda bari kwa muri za Enapo nta jiri babu zosanga oya nine mana rero mu expert mu by'urukundo aho ni muri rusangiriro ku bahungu nabo abahungu nabone barasabwa gusenga burya ababire benshi nyene aragenda ugasanga agiye mu mutwe cyane kuri gera gahura n'umukobwa yambaye igipigera ngaha agace tangwa atebana tubye umugore n'ubunyene no muyegereza hari abandi usanga bagiye bagafata gahura n'umukobwa akamupanga akabaramuriye ahejeje rero kazusanga yamuteye inda wabaga mu gate bana jane wakuye akabararongoye bene abantu nibarambana nabonyene yego tika kubera ko deja hariho umushakashatsi twaze Karastera Foma hamwe na Socrates bafise amajambo bagenda barahurira ko keshi pere do la philosophie ubi yego hanyuma rero no kuvuga yuko niwe muntu wa mbere yatangiye kwigisha ibyingo n'imiryango nako nawe yazize umugore babanye na Boris no kuvuga yuko umugore we ntiyarashobotse nyene umugore yamumenye n'amazi mu maso umwanda mukuru nahonye mazi ashushe ikiyamo bavuga yuko Socrates yagize ibibazo bikomeye mu rukundo mugabo birumvikana irega mu bisanzwe uri umuntu wigisha ingo n'imiryango ukigisha ibintu bijanye n'ibintu kuvuga ko ingo zirabasove d'abord hanyuma inkundo zigakomera ingo zikubakika uri umukozi w'Imana akomeye none shetani yo kunezererwa gute wa muganda ako kaniko mu gitabo ca Bible nyene muri Mika igice c'indwi ku murongo wa 6 twanditse yuko ngo abansi b'umuntu baba abo mu rugo rwiwe shetani yukeneye rero ntigutuma ko umuntu wakura uri umugabo iragutuma umugore uri umugore ikagutuma umugabo ni kuvuga ko igerageza guhiga abantu ba hafi kugira ngo ishobore kukwataka bimeze neza ni uza gusanga nk'ubu unya nk'ibijuju dufata baraba nka Socrates bagacavuga ati none iyi mbwa yo iwiwe ko byanse arafise ibyo twigisha ni ukuvuga la majorité y'abigisha baragira ibibazo kuko jewe nkitangura kubijamo nibaka muri 2014 haramutaba twahuye arambwira ati uri umusore te ati niba bakaruze wiyubare kubera ko abantu nkamwe shitani ndababangamira tibahura n'ikibazo ni ukuvuga je navuga ati naho byonshikira jewe ntaco bizaba bintware ndayo wanashaka jewe nagiye gufata umwanya wo kuvuga ngo ngire ndongore batoyi banje bose basa nkaho bagomba guheza kurongora bose kuko urumva nari deje nagira nubwo bakora ibibazo nakira ngomera aranyegera arampanura buke arambwira ati burya rero kubaka nuku nibisanzwe kunuku nanje ndaje ko ndiga ngo nabwo ati rero ari impamvu ntavyiyumvamwo akantu kahoze ko arambwira ako ashobora kuba yari filosofi nyinshi nawe burya uyu muntu asoma ibitabo byinshi burya kubaka urugo ngo arateba keshi niko nabibonye urazi ico bivako nta mwanya umuntu abafise nta mwanya umuntu aronka ni naco gituma kenshi burya nkajya nk'iyo Socrates agira nk'Imana nk'umugore agaca mu kwiba yabaruhutse yabarutse ko aca umwanya yamuha aca wuhereza kandi ibindi bikorwa mugabo mbo ntaco biba bitwaye mu cyo kintu ndavuga ati kana jewe rero nubake nk'abandi bose ndubaka nyene fresh biragenda neza hanyuma birabaho naje ndaba kujya kwa Socrates gusa nuko sinashikiye Socrates ikibazo kimwe atagize atize karate nuko atize karate iwe
wewe waretse kuba Socrate kubera wize karate kuko urumva hari igihe akuraba akavuga ati hano uranka kupita nk'uruntu aravye akavuga gaca yibuka yuko ati yaraciye muri dojo arashobora kucamerera nabi amaze kumenya ko ashobora kubanza imayigeri cyangwa se kutogera avuga ati arashobora kuba na blockage arashobora kuba arashobora kungubi ntaho haca mu ico gihe anyway ico cyakurokoye aho turavuga abasore rero kugira ngo aronke umugore ameze neza nuko ubwa mbere akurikirana ingeso ziwe abadada barafise ukuntu banyegeza ingeso aka kantu baragahurirako ugasanga rero aranyegeje tugeso twiwe muri fiance akanyegeza tugeso twiwe n'umubiri warawunyegeza ukuvuga ibintu byose kuri bo baramenyegeza guhera ku mushatsi barawunyegeza niba ko ushobora kumenya umushatsi wabo naturel oya niba ko ushobora kumenya isura yabo naturel oya nene aya mafondote bashirako babashizeko byinshi hajya amasakoshi uvuga ati igipolisi gitegera ngaho kuri Gadino barabe abakobwa amasakoshi batwara amafondote ni ibintu vy'ivyikozo urumva kubera ko baguma binyegeza ntumenya isura yiwe neza by'ukuri uwariye ziwe kugira uzimenye biragoye no kuvuga guhera ku mushatsi isura n'ingoye uramaze kubona ko hari izindi resitarako yaba afise ubwanwa wabana bwongere babucomeka ko ubundi no kuvuga ko ibintu byose baragerageza kubihisha bisigura iki rero nico gituma uzosanga n'umugore arashobora kuvyara umwana hanze atari umugabo wiwe umugabo akamurera ku mwaka wa 20 bakagira mariage umugabo akazorinda apfa no mwana akazorinda saza agapfa atazi se wiwe bafise ibanga rikomeye bagira ibanga rikomeye nico ro badusumije abagabo nabo bashe barabibomora byose rero nire nine mana ariyo rero kumbore uduhaye impanuro kuvyerekeranye no gwaruka cese canke se imisore n'inkumi iriko irafata intumbero yo kuja kurongora canke se yifuza kurongorwa ariko no kurande rw'abavyeyi bafise mu ruhara rimwe na rimwe ivyerekeranye n'amadini uvuga ivyerekeranye na n'ubwoko byerekeye uvuga classe sociale uburyo babayimwo kubi cyangwa se urugero rwo kubaho ariko haraho dusanga abavyeyi naho hari ibyo bavuga ati mwana wanje ukaja hariya ndakuvuma biragenda uko niye manuro w'abavyeyi mwakino giherero no kumenya ko urugo rw'iwabo ruba ruhari ruba barahejeje ivy'iwabo igihe ari guhanura umwana ni vyiza mugabo abana nabo barakwiye kuza baragira ubwenge kuko ari abavyeyi usanga bafise ivyo bishobisho n'ivyo bintu vy'amaklase ndetse ivy'amadini n'ivy'ubwoko bikajamwo ugasanga rero kibazo kuri mwebwe ndetse n'ivy'inkwano barakunda kubipfa ugasanga wewe urumva ko nabwo yazana muri iyo ni sawa nubwo basengesa mugende ni sawa ngavye batewe yada kwigize 5 wapi nikunda miliyoni 5 z'inkwano ugaca bazaroti none mbega ni wayabaha yose hanyuma mugaca mugenda mukabaho nabi urumva bizoryo hamwe mugiye gusega iwanyu kugira ngo mushobore gufungura urumva ko biteye ikibazo abavyeyi ikintu cyambere no bahanura no kurekera umwana ishwa yiwe mugihe abona yuko itazomugira kwingaruka mbi mugabo mugihe abona ko izomugira kwingaruka mbi ifo kumwegera bakamuhanura bakamugiza no kuri ivyo ari byo mugabo nk'umuntu yo kugira ngo urumva ngo njya ngo ntumutware ngo n'umututsi kazi ngo ntumutware ngo njya ngo n'umuhutu ngo ntuje ngo kuri baya ngo bahutu ngo ntuje ngo ntutware ngo njya ngo muhutu kazi w'ikini ngo bari ngo nabo muri Ngozi ngo bari nabo nabo muri regionalism urumva ngo abakobwa mu Ruyigi ngo bararuga ngo abakobwa b'Ururi ngo baragara abakobwa ngo b'Igitega ngo bacanamwo urumva gasanga ngo abanyakirundo batera imyako utabivuga cyako kanu karanavugwa rimwe rimwe hakumvisanga rero no par contre abakobwa bubaka neza abakobwa bubaka bakavyara bakamera neza gusa nuko benshi bakunda abonzi benshi barahemukiwe bakandi bahemukiwe n'abakabo naje mu demo mbere fata gukunda nayo mu Nyakirundo no narushingiye ku murongo so ambe mu Kirundo nambaye ikoti nze ngo harakanyibonera urukumbe harashu ni Bujumbura abavyeyi barakwiye kuva kuri iyo ngendo bagaheza bagafata umwanya ukwiriye kugira ngo babe hafi nyabo n'abana babo babahe bagaje babigishe babumvisha ingene bashobora kubana neza n'uwo mugabo bagiye kuba bihitiyemwo hanyuma rero gucyo nyene buke bukorwa neza nandi ho ugiye gusanga uje kugara ngo urumva ngo je umukobwa wanje ntaho ngize miliyoni 5 wewe ijana kuri kote bagwe kibanzo uzora mudandarizamo nukuvuga yuko rero ni byiza yuko abavyeyi bagira role yabo yo guhanura abana yo kubigisha bakabaha inzira none ejo no bamutwara ukavuga ngo mutanze ku miliyoni 5 sawa ngo ntamujanye hagacaza baba hari abagabo numvise bera baza sinzi ko arobera cyangwa basa na Rose aza urumva agatanga amahera yose agatwara umukobwa kumbe babakobwa nibo batwaye kugira ngo abagore babo ariko batwaye kugira ngo
babakinishe n'amabeshu amabeshu n'amantu zigambwa zikira amaporogarafi ugasanga nivyo bamujanyemwo bamujanye kuza gukira amaporogarafi n'imbwa ejo niba twaze miliyoni 10 ukazona video ikugarutse kare karakina ari kasambana n'imbwa nivyo biza kunezera oya mugabo umugabo bakeneye kumenya umugabo wo guha umukobwa wawe umuhungu afise ngaha mu mutwe si umuhungu agusororera cyane oya eka ariko umuhungu afise ngaha azi kurondera niho uri asire ku mwana wawe atege kuzobaho nabi muri rusange nico kirenze ngaho naco rero basengere ivyo vyo kuvyimba ngomba ngo mwana wanje uzobishima kigusaziyeko nire mana ariyo rero mwicamake ariko arahanura abavyeyi ariko yanatanze n'impanuro ku ruhande rw'abasore n'inkumi bifuza kubaka ku rundi ruhande hari abantu barushinze Renine uyu munsi mugo bakifise amadidane nk'ubu impanuro baha nizihe kuko bashobora kuba barashikiwe n'ibyo nayo mahitamwo mabi canke se bagasanga ibyo byiyumviro we ntibari birose ubwa mbere uyu munsi bakora iki ko bamaze kurushinga niye mpanuro woba waramaze kurugwamo biragoye ngene umuntu agwanura mugabo ikintu ca mbere ni kwihangana urashobora kugwa ku mugabo ugasanga umugabo uguye ko vraiment n'umusambanyi hari abagabo basambana gusumba n'insazi kuko insazi niyo ari kapitene w'abasambanyi bose niko bivugwa wasamba keyi cyane gusa ikivuga kitangura gupambana kitangura kazi ukuvuga urashobora kugwa ku mugabo bene uwo cyo ugasanga ugiye ku mugabo umunebwe ugasanga umugabo nta suku ugasanga n'umugabo vraiment adashobotse muri rusange birivuga ati umugabo w'igipfu uwo mugabo muguyeko urashobora kumuhindura koresheje iki ingeso nija mujye baravuga ati ingeso zawe zashobora gutuma umugabo wawe cyangwa umugore wawe ahinduka no kuvuga rero yuko mu gihe usanze akunda ibi bintu byo kuza guheheta mu bagore cyangwa mu bakobwa uko mu ngo tudemu duco ngo zitwara abagabo babandi niko bivugwa ni nako binahari niko ngahanze babivuga cyane yego kweri mwico gihe ntuheza nguce kuko abagabo ntibakunda irigara ntumushore ngo kwa pare ntumushore ngo mu miryango ngo ngo wayananiranye donc ntumushire mu irigara ahubwo ubwa mbere banze umuhereza Imana bavuga ati Imana umugabo wampaye wamumpaye naramugusavye kandi narongowe nabikeneye ati kubw'ivyo rero umutima we guheheta mu bagore uce mumenye amajambo yo gukoresha abantu baratinya ngo amajambo atuvuga bariko barasenga niyo mpamvu nakubwira abasore niyo uri umusore ukaba wikundira umukobwa w'ingidi nka jewe ugatumira ugatumira w'ingidi nagaciyemo akamaro kayo si karekare mugabo ni igitse kugira ngo yatire kuko n'ubundi uri mu mabanga ntoza ngo yibone kiretse gusa uhinduye inyifato uburyo bikorwamo uhinyanyu gusa nyene ni komeze gusa n'abandi benshi muri baranyiganye ko biza umuntu avuze ko umuhungu afite imyaka 6 indwi abashakashatsi bavuga ko abamaze kubona umugore azokunda umukobwa na ku myaka 6 umukobwa na business ubushaka uzokora uvyumva mu gifite imyaka indwi rero no kuvuga twako turavuga ku bijanye abamaze kugubaka ukwihangana rero niko kuza imbere hanyuma muri uko kwihangana kwawe ugaca umenya n'ingene mufata umugabo aja mu bandi bagore wongereje kumwubaha bigenda biragabanuka ukongereza kumwubaha bigenda biragabanuka urumva ashobora kuguha nk'ubu nka ratio y'ibihumbi 10 wowe ukiyaranja ugakoresha ibihumbi bya bitatu ukabibika akazana ibukeye ibindi bihumbi 10 no kuvuga ugakoresha ibihumbi byo ukayabika bukeye ibindi 10 no kuvuga umaze gukwiza ibihumbi 9 babitse muri bya bihumbi 9 basevinze nuko urashobora gukoresha bibiri by'amayinite cyangwa utundi tuntu pembeni gutya hanyuma no kuvuga rero ko ubundi munsi ukurikira ukambwira turazi gashiri uno musi ntusigerasyo kuko burya cyaga nakoresheje ibihumbi n'icyaga nabihumba naho nakoresha ibi hari hayo mfise nasigaranye muri aya naziganije muri yandi wampaye urazi umugore wese ubwira ikintu nk'icyo kasha ataragura parcelle iyo ubaze ikintu nk'icyo ufite umugabo w'umusambanyi nta ndwa basigaje mu kuja guheta mu bagore cavuga ati nyamara nda kuko abaje guhetamwo nta mukobwa yebera kuza guheta inyuma ata amafaranga oya umuha amafaranga no kuvuga yagiye akora stress ubundi abagabo bakunda kuja hanze birangira akunda umugore wiwe furu kuko iyo agiye baramuvuruga muri kwa kumuvuruga rero bayagira acekaruka yumva urukundo rwinshi ku mugore wiwe bizorangira ko aguheheta aguhevye bisigura ngo we nawe nuko kwitwara neza kwawe ni kuzomuhindura gusa rero abakenyezi biragoye ko umugabo ashobora guhindura umukenyezi kuko bwa mbere umukenyezi bashaka bavuga yuko ikintu ari nzagikora
ntabaciyumvira ubwo nyine oya aba yagiteguye mu mwanya muremure urabona nko hakarorero ibintu umugabo ashobora kubona umukobwa ahuye n'amarangamutima yiwe akaza yumva aramushatse akaza yumva gusambana ubwo nyine ku mukobwa atabiteguye ntibikunda ni ibintu aba yaraplanifye bitsigura ko ari umugore wo mu nzu aba yaraplanifye nzobikora uko kubera iki kubera gutya nzobigira uko bigenda uko nicyo bituma bategera abafata uzamva ngo abagabo n'abasambanyi ubundi abagore hari abameshante benshi mu gusambana mugabo niyo mfara mufashe kare ashaka byasabye yuko abakoresheje strategy nyinshi ni ukuvuga rero yuko ingeso z'umuntu zashobora gutuma mu partenaire wiwe ushobora guhinduka nuko kwihangana akoresha kugira ngo uko kuba yararuguyemwo ibintu bishobora guhinduka navuze ngo agere yirande wicwa na AVC umutima urakwica estomac akwica amafyiga agatoboka ni ukuvuga ngo ingwara zose zibaho zigukoranirako aho naho utavuze nko gukora icyaha ngo mukubite usange wisanze imbere y'ubutungane nabo bahubwo mu mpimba uko bacomoka muri na pole bati jewe yaranyishe aha mvuka gacanza agakora nka musozi zuye nk'indobo ashushe ati jembe nawe rero je sinigera babigenza ati cyana banza mu mufungire hariya mu nkwi aragakiza kandi urumva ni kwa kutihangana kuba kubiteye kwawe gusingora nuko baca bagenda no kubasaba rasi wewe wafungishije umuntu uca kumusaba rasi nikibazo Mirenine Mana ariyo rero ariko ukoreye aduha inyigisho kuri twe z'abasore tanga inyigisho kubaho ku bakobwa batararongorwa ariko atanze inyigisho no kubamaze kurongora no kubamaze kurongorwa uko biri kose wari wese mwizi kategori ari isangamo ariko na wundi yagize ibyago yaramaze kurongora urumva ko yamuhaye uburyo bwo kubikoramo icambere no kwihangana icakabiri no ukagira iki no kwegerana bakaganira bakarako bashobora gutubetorera inyisho ariko ku muhungu yavuze ngo abahungu ntibakunda ibyo kuvuga ngo tusabye byo kuganira je n'ubwo ndabishigikira cyane urazi gituma kenshi barahenda nawe ariko baraganira none ubwira nk'umugabo ngo none ngo nkunguza kunshi inyuma ngo kubera iki none uri byo gusigura wa mugani ntavyabura cyangwa umugore ngo yakoze gose ngo namubwiye ngo urumva ngo muri muganire ngo mutore inyishu zikikiye biragoye ikintu atagishaka umwanya muto kiba gihindutse wa mugani bashira imana imbere rero banasenga je nkunda nk'akarorero sinovuga je ko umugore yabaye intumva mugabo arafise umugenzi bakuranye ntakunda n'ubu vraiment arabizi nawe nyene ya mugore ko ntamukunda ni umugore atari neza ubwo yagendaye n'umugore wawe menya ngo agere yaho kana ugomba gusanga ico je nacumbye nacubaye mu telefone ko mbonye kuri stati ya naka umugore wawe ariko ubwo si umugenzi we namahoro nabwo yateka bazinisi mbona umengo hari ibintu bitameze neza atugire aho kana mu kandi kuko uyu mugore ni daimoni yarungitswe na shetani mwisi kugira ngo isambure ingo z'abantu ubakanye neza cyanarangiye kandi nawe biciye bibi yewe gaye yaramubyaye nyene ni ukuvuga rero kandi ntugire ngo batwarira isaramu utaramumenya neza ubaye umugore w'ikijuju akudandaza ku bandi bagabo ahudandaza ku bandi bagabo akudandaza nyene ku bandi bagabo